umukende dusangire ikiyago dusangire kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane tuganeza Uburundi n'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi nawe avuga neza igihugu cakwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe igihugu cakwibarutse erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe imigambwe n'amoko iyo tuva ntibituganze kunda Uburundi tubukundishe abandi dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu abarundi twese hamwe bigishanye gukunda igihugu dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu abari mu Burundi dusigasire amahoro dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu twibukanye gukunda igihugu cyacu bwa mbere twanje gushimira Imana kubera twasanze mu bana bose bamaze kuvurirwayo nta n'umwe arahasiga ubuzima icyo nicyo cya mbere twanza gushimira Imana jewe igihe mperuka mu gihugu c'Ubuhindi nshitse umwana nibarutse yambwiye ati urakaza mama Burundi n'ubu mpejeje kubyumva kurya mwana avuga ati urakaza mama Burundi urakaza muvyeyi wacu ibyo byose bituma bimpa icyumviro no kunaguka gushasha mu mabanga dusanzwe turimwo si ukuvuga ko twagiye kuraba abo bana gusa abo bana tumaze kubarungika naciye nguma afise umutima w'ubuvyeyi kumva tuti ba bana turungika mu mahanga nk'umuvyeyi wabo bamerewe gute agende kuraba ingene bamerewe mu bisanzwe nashatse gushikana isezerano igihe abaganga baserukira rirya vuriro rikora abana bavukana indwara zitandukanye baje ngaha mu Burundi hari itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu narabemereye ko nzogenda gusuhuza abana banje abana b'u Burundi rero nashatse rero gushitsa isezerano mu bisanzwe ivuriro rimaze kwakira abana b'abarundi 37 muri abo benshi barakize hasigaye abana 16 muri abo 16 rero harimo abo twasanze baramaze kubavura kandi bose ubuzima bwabo bwifashe neza bariko barakira hariho n'abana nasanze banzi byo byose byagumye umutima wanje numva ko uri kuri bo cyane kubera nabajejeje muranzi ego munzi hehe kuri televiziyo ku mapankarte kuva mu Kinindo gushika he twama twakubonye ivyo byose nace mbona ko nagendeye abana bari bifuza koko kumuvyeyi wabo aza kubasuhuza hanyuma muri abo hariho n'abandi barindiriye gukorwa kandi bose gushika ubu n'abavyeyi babo bafashwe neza cyane aho barara ingene bafungurirwa
nta n'umwe nasanze afise ikibazo c'ubuzima. Ivyo byose turashimira Imana kubona yaduhaye abo baganga bakaza ko nk'ubufasha ku gihugu cacu. Muhava muvuga muti none wewe wiyumvira gute kugira ngo ugende ukurikirane abo bana fondation Mugiraneza yarungitse canke n'abandi baciye ku yandi mashirahamwe ku buryo urinda kubasanga i Buganda kandi botashe ukabakirira ngaha? Jewe narahishuriwe umutima w'urukundo na cane cane gukunda umuntu agwaye, kubera hari igihe ureka gufasha umuntu agihema ukaza kwegeranya amahera yo kumuhamba utamuravye agihema kugira ngo anakwibuke kandi agushimire. Rero niyo ntumbero yatumye tugenda muri urwo rugendo, kandi barabaramutsa kandi baranezerewe. Iryo vuriro rero rikorera i Buganda ku bana bavukana indwara zitandukanye canke bavukana ubumuga butandukanye. Murazi ko Imana yararetse Yobu arageragezwa, none nuko yamwanka yashaka irabe ingene agumiza umutima ku Mana. Abana benshi muri bo nabavukana nk'abavukana ibitsina bibiri, bamwe bita mu gifaransa hermaphrodite. Bobo bakurikije ubuhinga bize barashobora kubona ati uwo mwana ni umwigeme canke n'umuhungu, hama bagaca bamufasha agakura afise igitsina yegukira. Hama abandi bana nabo ni abana bavuka bafise amatengatwa atari mu kibanza cayo, ari nko mu nda, hama bagaca babagirira bagaca babakora bakayamanura akaja mu kibanza cayo. Rero kuri ico c'amatengatwa, bavyeyi muri ngaha, ibibondo mugikura buzoca mwubaka izanyu, sinoreka kubibabwira. Ni icigwa, sindi umuganga ariko nakurikiranye cane ndavye ku buhinga ngurukana bumenyi. Iyo umwana avukanye amatengatwa atari mu kibanza cayo, hariho imyaka agera, kubera bari mu nda hashushe, agacapfa canke akabora. Si umwana apfa, ni utwo dutengatwa, hama mu kibanza arimwo hagaca hagira kanseri. Wowe ukabona ko utunze umwana w'umuhungu mugabo adafise vyangombwa vyerekana ko ari umwana w'umuhungu. Rero nshatse guhamagara abavyeyi bose kuri ico, bamere magabo, bareka kuvuga ngo navyaye umwana w'umuhungu, baze barumviriza ko akwije vyangombwa. Yego, muze murumviriza n'abana mu batoyi banyu. Hariho abavyeyi basamara ariko ugasanga ntibitwararika abana babo kuva bakivuka. Ivyo rero ni mwitwarariko ku muvyeyi wari wese kumva ko umwana wiwe akoranye ubuzima kandi bumeze neza. Hama abo baganga baravura n'abana bavuka bugaye badashobora gusohoka ku mwanda mukuru, gaca usanga nk'ubu unye kubera ubumenyi butangana baciye kw'ivuriro kanaka, umuganga akamutobora uko avyumva kugira ngo uwo mwana mutezurire ashobore gusohoka. Arashobora kumufasha muri ubwo buryo, ariko ugaca usanga umwanda mukuru uguma uza kubera atawumenyi bukwiye abafise muri ubwo buhinga nyene, muravyumva. Rero nibo bariko baravurwa benshi. Hariho abaciye ku bitaro bitandukanye byo ngaha mu Burundi barabakora, ariko ntibyagenze neza uko tuvyifuza twese nk'abavyeyi. Rero twaciye turonka abo bahinga b'abataliyano bariko barabadufashamo. Hariho n'abana bavukiye muri Wakarede bafatanye, babatandukanije muri Egypt. Abana bavuka mu Ruyigi ntibaza ko mubazi. Abo bana ubu n'abana bameze neza, barakuze, ariko barafise ikibazo bagiye gutorera umuti vuba, kandi hariho umwizero ko bazoza bameze neza. Twana turakuze tumeze neza. Hanyuma hariho n'abandi bana usanga barahiye, bajya basha bagaca usanga nk'intoki ziguma zikongataye, nabo nyene barabagirira neza intoki ugasanga ziragororotse. Kuri ivyo rero
naciye mboneraho kabisa kubaza umwana avuka mu Ruyigi nta banga ririmwo ku bavyeyi. Uwo mwana abavyeyi bo barangoye kugira agende kuvugwa, naciye kuri buramatari ndaca no ku bantu bandi ndavuga nti droit de l'enfant droit de l'homme, uwo mwana ntashobora kureka kuvugwa yarose abagira neza bamuvura. Baritwaje ibintu biriya ariko Imana ishimwe uwo mwana yarashitse kuvugwa. Aho rero mboneyeho kandi kubwira n'abavyeyi nkusubiye inyuma bijya navuze ko Yobu yagize amageragezwa, kirazira kunyegeza umwana ngo nuko avukanye ubumuga kanaka. Umwana acakurana ihahamuka ugasanga nawe muvyeyi amunyegeza nawe nafise ihahamuka, mushira habona kuko ni nawo muti wo gukira. Hariho nk'umuntu avuga ati mvyaye umwana afise ibitsina bibiri, none bizogenda gute? Uwo mwana arabaho koko kandi arakura kandi bakamutunganiriza. Nta mahera bagusaba, barabatwara bakabavura bakabagaburira. Ariko nagira mpamagarire abavyeyi bafise amikoro kwigira abantu aho nikora. Ego barabavura ku buntu ariko kirazira kwigira ntaho nikora ufise amikoro. Ni wewe warukwiye gufasha abo bandi muri kumwe abafise amikoro make, kubera n'iryo vuriro naryo nyene rifashwa n'abandi bagira neza. Hariho nk'akarorero, hariho nk'imiti ikenerwa kugira umwana agume afatwa neza. Ntiwoca wumva ko byose bazoca bikugirira gushika nyene umwana akire neza, nawe wokwerekana ko ushoboye kandi abarundi turashoboye kandi abarundi turiyemera. Nico gituma dukwiye kwerekana akarorero keza aho turi hose, kuba imboneza z'abandi bose cyangwa zobo mu bindi bihugu bafashwa, muga tukerekana ko n'abarundi dushaka guterera mu buryo dushoboye. Ikindi naco novuga nuko abo baganga b'abahinga bazoza itariki 28 nimba ntihenze, bazoshikira muri clinique Prince Louis Rwagasore canke Prince Regent tariki 28 bongere barabe abana bavukanye ubumuga butandukanye kugira babandike bashire ku rutonde bazoca bagenda kuvugwa hariya anye i Buganda. Hariho rero n'undi munsi tariki 30 bazaba bari kuri fondation Umugiraneza kuri polyclinique Umugiraneza mu Kibimba. Duhamagariye umurundi wese afise umwana yavukanye ubumuga canke yahiye akeneye ko bamugirira urukoba rukagenda neza. Ni ku buntu, ntimubanyegeze kandi ntimwiteshe ayo mahirwe yo kuvura abana bacu. Ku bana bagwaye imitima nabo bahora babavurira Khartoum, murazi ikibazo kiri muri Sudani. Hama tugaca duhamagara n'amashirahamwe amwe avuza abana bakavugwa n'abagira neza, ariko ubu ufise amikoro make agaca aja kuri liste yo gushika kure, mugabo ayo mashirahamwe agacagarara yemye ko arabagira neza bavura abana ku buntu kandi babagira nk'igidandazwa. Ivyo ni ibintu dukwiye gusengera kugira ngo tureke guca amahera ku bantu kandi twaragiriwe amahirwe yo kuronka ababavura ku buntu. Ejo bundi je nabonye umwana ariko baratoreza amahera menshi kuri groupe WhatsApp, barihenze bashiramo nyene icubahiro umukuru w'igihugu muri yo groupe. Hama nkabanzi ko abo bana bavugwa ku buntu, ariko Imana ibababarire kandi ibahe gutahura yuko kirimwa muntu atari kitandazwa cyo guca ko amahera. Umuntu wese akwiye kugira umutima w'urukundo, kumva ko umuvyeyi kanaka agwaje umwana, twese abavyeyi bituraba kuko umuvyeyi asa n'uwundi. Sinobivuga byose ibyiza badukorera ngo ndabihereze ngako no mugoroba. Nagira ndangize ndababwira ko inyuma y'ugo rugendo twagize twaciye twakirwa n'umuryango wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Uganda. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Uganda ko n'umufasoni wiwe, twaganiriye nyene nk'inshuti. Murazi ko Uganda n'u Burundi turi inshuti, twari tumerewe neza cyane kandi
twavuyeyo badashaka ko tuvayo kubera twagiye ejo tugarutse uno munsi babonye ko umengo basigaranye impumbu kubera nyine murazi ko iyo umukunzi aciye nyuma y'irembo atari vyiza kandi mu ndero twarose mu Kirundi nuko gizira guca inyuma y'irembo y'umukunzi canke y'umubanyi. Rero twasanze batwiteguriye batwakiriye kandi banezerewe kubona twiyumviriye kuja kuri abo bana tugaca duca no kubaramutsa. Nkaba ndabifurije mwese umugoroba mwiza, murakoze.